Hey everybody, welcome back to channel yacu. Channel ni Bujahit, murayizi ni the number one. Yeah, nani yindi utarabikora kora subscribe hama ugurure kajaga cloche kugira the next video ubu wa mbere kuibona. It's me your host Mishu Miracle, inyuma ya kamera hari Scott. Ibintu biragoye man. So ono musi ndi kumwe n'undi mushitsi novuga nawe nyene aririmba gospel music. Aha, umugumuravye mugani w'abantu baraho tunyene nta bintu vya gospel mo one wese undi ni King Gibson bite meze neza ego ndashima nuko nyene usanzwe utekereza canke uri kurigirisha it's natural ni kondinya sino murabereho murakoze cyane kubera iki watoye umupira urimo amacouleur nka bleu noir rouge blanc kachitora deshire nk'iyi kachitora kamabiri bon nabonye ari byo byombe agapira nyene ga couleur ka noir niko nikundi yego kubera iki wambaye deshire man kandi ukijijwe bon Gukizwa si style ndayambara kubera ndayikunda, it's a style fashion, my fashion. Kuba wambaye amabag ashika kuri 5 gourmet zibiri chanette zibiri nk'umukizwa ntubona yuko jewe ku bwanje havu nsitaza amana oya sinshobora kugutsitaza. First of all, Gukizwa ni ku mutima, si style, kandi ibi ndavyambara kubera umwe wese afise ivyakunda, ndabikunda jewe sinzi nkawe rero. Ikibazo cyanje ni why did you choose kuja muri gospel music utagiye muri secular? Kubera gospel music numva umengo mfise devoir yo gukontribuer ikintu muri the kingdom of God. See, God niwe yaturemye, sasa I have to do something for my kingdom. Nabatamenye ko Yesu yaje ngaha kwisi bamumenye. Iyo uja kuririmba kugwanya malaria, kugwanya cancer, ntubona ko ariko hari cyo bari gufasha kindi kandi ni muri yo kingdom y'umwami wawe? I can still do it. Nuko gusa ntarabikora, but it's not yet done. Okay. Ubona gute career yawe muri mu myaka 5? Izobara ahantu hashimishije. Kuko nkuko Bible bitubwira tuva mu bwiza tuja mu bundi bushasha. So I believe with the help of God nzohashika. Man, wana kuri believe ibintu bitari palpable tuvuge yuko turavye King Gibson hageze uno munsi kuvuga ko in 5 years azobagenda gukorera concert Hollywood, ibintu twaje tuvuga gutyo oy none numva kuri believe muri zero. Sinavuze ko muri 5 years nzoba nagiye muri Hollywood. Ni ahantu heza cyane. Arashobora no ngaha kuba mu Burundi. Kubera ikintu birashoboka. Concert nziza zikaze. Kwitwa kuvuga ahantu heza kuri wowe ni wibona gute? Ahantu heza nkuko nabivuze ni kuri platform aho everybody sees bazi indirimbo zawe. Ugize concert bakitabira. Of course ivyo biba when you offer some good songs. Nibiza gusa when you sit, you have to work hard. And God will reward. Vyavre no, donc finally nturi kukorera bwami bwo mu ijuru ushaka abantu bose bakumenye man. Utegerezwa kumenyekana nk'umuntu avuga ubutumwa. Si indirimbo zawe zitegerezwa kumenyekana. Wewe ubwawe uramenyekana kubera uri gukora igikorwa cy'Imana. Kandi iki gikorwa tukora si cagusa, studio si gusa, impuzu twambara si za gusa, so but with the help of God we can do it. Polo mu mufise indirimbo zingahe gajibu? Ego mfise indirimbo iziri official kuri YouTube channel yanje ni zine, 2 videos and 2 video lyrics. Good. Any project? Very soon, like in August, I'm releasing another song. Tuzi muri mwanya wa TikTok. Kumengo cigirwa man. Umengo nakantu nyene kagakoryo mushizemo. No, ni umwanya mwiza wa TikTok aho abantu batazi interior yawe, batazi private life bayimenya man.
ufise aba ex bangahe gamani? It will be a little bit personal. Yeah, there's some things you cannot say kuchanyeni in public, you know. Uri famous, abantu turakeneye kumenya, barabe bariya bariko baragukurikirana, bariya abantu barakeneye kumenya Gibson afise aba ex bangahe? Yeah, bazonyegere ndabibabwire, but here it's in public I can. Nah. Married? Not married. Any girlfriend? Yeah. Akazina nimba atari banga? Personal, can't say. Wamukundiye iki? You are going too personal. Even biri personnel cyane kuburyo I told you ushaka kubimenya zonyegera. But here it's in public, everybody's saying this. Gibson bavukana ari bangahe wawe? Turi bani wacu nk'abantu wa kabiri. Yego. Akala yabukunda? Black and white. Ikintu wamufise kuri wowe ni giki? Of course, my chains, my rings, my phone. Yeah. Ikintu umuntu agushavuje utangura gukora ni giki? Silence. Chamora. Ijambo tibagira kuvuga mu minsi ryamarigaruka? My brother, yo, you know, Kanuka, you know, my bro, yeah. Iyo utangaye canke ifise agati kawe dashobora kuvuga nka Kim said akunda kuvuga ngo Jesus Christ. Nawe ukunda gaki? Holy Lord. Like Holy Lord. Yeah. Sino interior umuntu atakuzi Gibson ameze gute? Gibson no muhungu bon sikwishingira inahe avuga make ashira imbere urukundo no kwicisha bugufi ashaka gukontribute ikintu gikomeye mu bwami bw'Imana. Yes. Shatse kugushavuza no gukorera iki? Biragoye ko nshavura kuko sinshobora kubikoreka ko nashavuye when I don't really know you. Okay, good. Ya wakunzi bose wa Bujahit mwamumvise abari tonte kuzomurondera, mumvise yuko afise officially girlfriend, aramufise yamwemeye. Ya ibindi mwumvise ibindi byinshi kuri Gibson, ndetse yatubwiye ko afise na project nshasha agiye gukora muri out ni henze wa muri out vuba cyane, mwitege kumusupportinga nkuko mwamusupportinga. Hama hanje ari Mishu Miracle, inyuma ya kamera yari Scoot. Mugumana na Bujahit, ntimwibage kugira subscribe, like and comment. Hanyuma uwa mbere gusubira kubona indi video ahanje ndababwiye ko je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve mu kindi kiganiro. Ciao ciao ciao.